Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya Bose. Mwiriwe inshuti bakunzi n'ikaze mu makuru kuri no mugoroba hamwe gushikirizwa na Joe Diana Nininahazwe. Umukuru w'igihugu c'u Burundi havuga ko yahagurukiye ikibazo co kurwanya urudandazwa rwa magendo. Turiko turashiraho imigwi ijejwe kurwanya fraude, kurwanya urudandazwa rwo mu kinywabi. Intara tuzorinda kurungikamo umugwi uvuye inyuma y'intara uje kurereka, hanyuma tugafata urudandazwa rwo mu kinywabi muri iyo ntara, baze bamenye ko buri amatara asezeye. Komiseri w'igipolisi azobasezeye, abatwara iperereza bazobasezeye. Uyu ni perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye aho hariko harahimbazwa umunsi wahariwe umutangakori kuri uno wa kane mu gihugu c'u Burundi. Muri make kandi muyavugwa mu karere muri Uganda ubwoba bwose mu mpunzi nyuma y'imfu zidasobanutse z'impunzi zitatu zahungiye mikambi ya Rukinga. Umugabane wa Afrika abanyagihugu bo mu gisagara ca Mekere mu ntara ya Tigray batanguye imyerekano yamiriza ifatwa gico gisagara na leta ya Ethiopia. Aha muri leta zunze ubumwe za Amerika naho umuhuzabikorwa w'inzego z'iperereza yagiriza Ubushinwa ko ari bwo bubangamiye Amerika n'isi. Ayo makuru yose duciye ku masonga arimo nayagezeho ku mugabane wa Afrika na Buraya turayarambura mu kanya isase mube hafi y'amaradiyo yanyu. Amakuru yaceka tuyahere ku mugabane wa Afrika aho wahoze ari umuyobozi w'intara ya Tigray kivugwamo umutekano muke muri Ethiopia yemeza ko abanyagihugu bo mu gisagara ca Mekere batanguye kwigaragambya bamagana Ethiopia yafashe ico gisagara. Ibindi na mugenzi wacu Thomas Kamirindi. Abayobozi ba TPLF, Front de Libération du Peuple du Tigray, umutwe wa politiki wari ku butegetsi muri Tigray, bahungiye mu misozi ku buryo hari impungenge nyinshi ko bashobora gukomeza intambara kinyeshyamba. Umukuru wabo Debretsion Gebremichael numwe mu bashakishwa cyane na guverinoma ya Ethiopia. Mu butumwa yandikiye kuri telefoni ikigo ntaramakuru Reuters cyo mu Bwongereza, yemeza ko abasirikare ba Ethiopia bafatanyije n'aba Eritrea basahura ibya rubanda mu mujyi wa Mekere, umurwa mukuru w'intara ya Tigray. Avuga ko ari byo ntandaro yo kwigaragambya kwabo. Nyamara televiziyo ya leta ya Ethiopia yo yerekanye amashusho y'abaturage barimo bihahira mu mangazini, abandi biyicariye ku dutebe hanze ku mabaraza. Umuyobozi mushya mukuru wa Tigray, Mulu Nega, washyizweho na guverinoma ya Ethiopia, we yatangaje ko amahoro ari magaruka muri iyi ntara. Ariko kandi kubera itumanaho ryose ryahagaze muri Tigray, biracyari ingorane zikomeye cyane kwibonera amakuru y'impamo. Thomas Kamirindi cubandanye tubwira ivy'umuhuzabikorwa w'inzego z'iperereza za leta zunze ubumwe za Amerika yagiriza Ubushinwa ko ari bwo buhungabanya Amerika n'isi muri bino bihe. Mu nyandiko ndende yatangaje mu kinyamakuru cya hano muri leta zunze ubumwe za Amerika cyitwa The Wall Street Journal, John Ratcliffe avuga ko inzego z'ubutasi zitibeshya. Ubushinwa burashaka gutegeka Amerika n'isi yose mu nzego z'ubukungu, igisirikari n'ikoranabuhanga. Asobanura ko Abashinwa bakoresha amayeri menshi yo kwiba ibigo bikomeye, umutungo bwite mu by'ubwenge, bakigana ikoranabuhanga ryabyo maze bakagurisha ku masoko mpuzamahanga nk'aho ari ibyo bivumburiye ubwabo. Ratcliffe avuga kandi ko Abashinwa bibye leta zunze ubumwe za Amerika amabanga akomeye y'ikoranabuhanga rya gisirikari. Yemeza ko bitegura guhangana na Amerika ku mugaragaro. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubushinwa, Hua Chunying, yateye utwatsi umuhuzabikorwa w'inzego z'iperereza za leta zunze ubumwe za Amerika urimo ucyura igihe mbere y'ubutegetsi bwa Joe Biden watorewe kuzayobora Amerika guhera mu kwezi gutaha. Mu kiganiro n'abanyamakuru i Beijing, Chunying yavuze ko ari ibinyoma bihoraho bigamije gusa guharabika Ubushinwa. Abagenzacyaha ba leta zunze ubumwe za Amerika bamaze iminsi bakurikirana Abashinwa biga muri za kaminuza cyangwa bakora ubushakashatsi muri Amerika babakekaho kwiba umutungo bwite mu by'ubwenge bw'ikoranabuhanga.
byatumye abashakashatsi barenga 1000 batoroka basubira iwabo mu gihugu cyabo cy'Abashinwa rwihishwa, nk'uko Minisiteri y'Ubutabera y'Amerika ibitangaza. Ivuga ko bafite aho bahuriye n'igisirikari cy'Ubushinwa. Mu kwezi kwa 9 gushize, Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabwo yari yaburijemo viza z'abandi Bashinwa nabo barenga 1000 bigaga kaminuza cyangwa bakoraga ubushakashatsi hano muri Amerika. Yabaregaga ko babangamiye umutekano w'igihugu. Leta ya Cote d'Ivoire yahaye urupapuro rw'inzira passeport mu gifaransa Laurent Gbagbo yahoze ari umukuru w'igihugu muri iki gihe ari mu buhungiro. Ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu Fidel Niyongabo. Ubwo rupapuro rw'inzira ruzomuha uburenganzira bwo gutahuka mu gihugu ciwe avuye mu buhungiro mu gihugu c'Ububirigi imbere y'impera z'umwaka, inyuma yuko yambitswe izera ku vyaha vyo mu ntambara yari yagirijwe na sentare mpuzamakungu mpanavyaha iraye. Iyo nkuru yatangajwe n'umushingwamanza wiwe uno musi kuwa gatanu. Yarongeye passport yiwe mu Bubirigi. Babo yakiye neza iyo ngingo ya President wa Cote d'Ivoire Alassane Ouattara nk'ikimenyetso c'umutima mwiza no kugabanya icuka kibi ca politike kiri mu gihugu. Yamarangi yamenyesheje ico ategekanya gukora igihe azotahuka mu gihugu ciwe c'amavuko. Ugutahuka kwiwe gushobora guha inguvu abatavuga rumwe na leta inyuma yuko bananiwe kwankiriza amatora yabaye mu kwezi kw'icumi biciye mu kuyihoza. Laurent Gbagbo yari yifuje guhiganwa na President Ouattara mu matora aheruka, yamara umugambi wiwe wo kwitoza warangirijwe n'abategetsi ba Cote d'Ivoire kubera yagirijwe ivyaha muri sentare y'igihugu. Ku mugabane wa Buraya naho Ubwongereza butangaza ko ibiganiro vyerekeye ukuva kwabwo mu muryango w'umwe bwa Buraya biri mu bihe bigoye. Ibindi na mugenzi wacu Fidel Niyongabo. Leta y'Ubwongereza yabitangaje no musi kwa gatanu iriyamiriza amasezerano ayariyo yose n'umuryango w'umwe bw'Uburaya ageramira ubwigenge bwacu. Ni mu gihe ibiganiro hagati y'izo mpande zombi vyabandanije i Londres mu twigoro two gushika ku ntambwe ziboneka. Ivyo biganiro vyaranzwe n'icuka kibi ku munsi wa kane mw'ijoro, igihe abategetsi b'Ubwongereza bagiriza umuryango w'umwe bw'Uburaya ko uri kusaba ibintu bishasha mu biganiro. Umuvugizi w'umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza Boris Johnson yabwiye abamenyesha makuru no musi kwa gatanu ko igihe cy'ibiganiro kiriko kirarangira. Amenyesha ko ikizwi ari uko batazoshobora kwemera amasezerano atubahiriza ibintu ngenderwako bijanye n'ubwigenge bw'igihugu. Abategetsi b'Ubwongereza bavuga ko bazosubira ku bwigenge bwabo bwuzuye igihe ikiringo c'agateganyo cyo kuva mu muryango w'ibihugu by'Uburaya kizorangira ku itariki 31 y'uku kwezi kwa 12. Barakoze bagenzi bacu kuri amakuru yose agezwe hirya no kwisi bahejeje kudushikiriza kandi baduteguriye. Ijwi rya Amerika mubandanya kumviriza mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ndebutse ko muyumva kuri za FM zitandukanye n'imirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi. Abatwumva hirya no kwisi mushobora kutwumva ikibiriraho kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Adresse ya Facebook yacu, YouTube na Instagram ni VOA radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere reka tuyahere muri Uganda ahavuga ubwicanye mu mpunzi ziba mu ikambi ya Rukinga iri mu burengerazuba bw'ico gihugu. N'ubwoba izo mpunzi ziterwa n'impfu za bagenzi babo bavuga ko zidasobanutse. Muri uno mwaka wonyene w'ibihumbi 2020 hamaze kwicwa impunzi 3 ariko abazica ntibamenyekane. Inkuru irambuye turayibaza mugenzi wacu Ignatius Bahizi yanyarukiye muri iyo kambi. Zimwe muri izi mpunzi zituye mu nkambi ya Rukinga zabwijwe rya Amerika ko impunzi zigera kuri 3 arizo zimaze kwicwa muri uyu mwaka wonyine. Bavuga ko ikibateye ubwoba ari uko polisi ikora amaperereza ariko ntitange raporo zayo. Impunzi twavuganye ntabwo zashatse ko amazina yazo amenyekana kubera impamvu z'umutekano. Hari abantu hari ukuntu bamaze iminsi bapfa bicwa mu buryo budasobanutse nyine mu masaha y'umugoroba. Ico nico kibazo cyari kiduhagaritse umutima kuko abantu benshi barabyumvira ko babonye ukuntu abo bantu bicwa biratera ubwoba. Abaje kureberera inkambi nyene mu buryo bw'umutekano hari ukuntu nk'igihe kibazo kibaye nk'uko baba bakwiriye nko gukoresha nk'amanama bakabwira abantu ukuntu bo kwitwara bakanabahumuriza, ariko abantu baricwa nta jambo rivugwa ntitumenye ikihari kumva ngo uwundi yishwe. Corona Covid amaze gupfa abantu bashika kuri 3. Uwa nyuma haheze nk'iminsi nk'itatu bamuzitse. Iyi mpunzi yongeye igisobanura uko bagenzi bayo bagiye bicwa.
aba yagorobeje hamwe n'abandi bantu akora imirimo yiwe nk'abandi bose, cyane cyane bose babica bariko baragendesha izo bita za bodaboda aya mapiki. Hama rero umwe baraje bamubwira ngo nagende atwara umuntu ku masaha y'umugoroba buriko buraja kwira, bamugeza ahantu mu ifamu baca baramuniga, baca bamutwara ya moto yiwe. Abantu baza guhamagara polisi baserutse ku ntumbi y'uwo muntu. Hanyuma rero ukuntu bapfa, hari imyanya y'inkambi, kubera iyi nkambi irimwo impunzi ziri ku rushi zibaze, usanga akavirage kamwe kari nkariya kandi kari ku birometero kandi ku birometero. Iyo myanya irimwo hagati niyo bakunda kwishiramwo abandi bantu, ku buryo ushobora gutera n'induru ukabura n'umuntu yokumva kuko ari kure. N'ahantu baca hejuru y'inyanja, uharavye aho hantu n'ahantu hateye ubwoba, abaye umuntu agira gatatu bahiciye aho hantu. Ijwi rya Amerika ryahamagaye uhagarariye ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi UNHCR muri ako karere k'uburengerazuba bwa Uganda, Madame Biklum, nuko yemeza amakuru y'iyicwa ry'impunzi imwe yonyine, kandi avuga ko iyo nkambi ya Rukinga ari imwe mu nkambi zifite umutekano mwiza cyane mu gihugu. First of all, the investigation is handled by the police, okay? So I could not... Ati mbere na mbere mbamenyeshe ko iperereza rikorwa n'igipolisi. Ubwo rero kuri ubu ntari byinshi navuga kuri icyo kibazo, ariko ibyo ari byo byose ngenzi impunzi imwe yonyine iherutse kwicirwa muri iyo nkambi ya Rukinga. Abo bandi uvuga ntabo nzi, keretse mbanje kubaza bagenzi banje kuko ndacyari mushasha muri aka karere. Uwo nzi uherutse kwicwa hashize igihe gito cyane nk'iminsi 3, ngo yiciwe ahantu hari umwijima mwinshi cyane kandi hari umuhanda mubi, ariko nta makuru asesuye twari twabona kuko ntabwo twari twamenya ibyo polisi imaze kugeraho mu iperereza ryayo. Icyakora kuri izo mpunzi zavuganye n'ijwi rya Amerika, kuba hari bagenzi babo bamaze kwicwa n'abantu bataramenyekana bibateye ubwoba bwinshi cyane. Natwe turakiyumvira tukumva kirimo urujijo runini cyane, kubera yuko turibaza ese ibi bintu bishobora kuba harimo abantu mu guhunga kwacu dushobora kuba batuje inyuma bakaba bahunze muri twebwe, akaba aribo bakora ibyo bintu. Tukibaza ese bishobora kuba ari abanyagihugu bashobora kuba aribo bakora ibyo bintu. Turavyibaza tukumva biratuyobeye, ntitumenye ukuri aho twogukura. Nakamaramaza by'ukuri kubona tuba ahantu twitwa ko turi mu nkambi kandi hari sekirite, hari igipolisi, ariko ugasanga umuntu ariko aricwa, ntihagire ikintu gikomwa, ntihagire ikintu kivuga. Wumva ko natwe duca turushizaho kugira gute, kugira ubwoba, mu gihe tuba dusanganywe ubwoba burimo mu mitima bw'ibyo twagiye tubona. Nahamagaye ushinzwe umutekano w'impunzi mu kigo cya leta kizishinzwe, Bwana Douglas Asimwe, we ambwira ko ayo makuru ari ntacyo ayaziho. Ansaba guhamagara ukuriye polisi yo muri iyo nkambi, ariko muhamagaye nawe telefoni ze ngendanwa zose ntizacamo. Izi mpunzi twavuganye zemeza ko bagenzi babo bishwe, bamwe bari abatwara amapikipiki mu nkambi. Ubwicanyi bw'abantu batwara amapikipiki muri iki gihugu rero akaba atari ikintu kidasanzwe. Kenshi polisi ifata abajura biba amapikipiki atwara abagenzi azwi nka bodaboda, rimwe na rimwe babanje kwica ba nyirayo. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda. Nanda biciye ku masonga nkitangura, mukuru w'igihugu c'u Burundi havuga ko yahagurukiye ikibazo co kurwanya urudandazwa rwa magendu. Perezida Evariste Ndayishimiye abitangaza yavuze ko intara izosubira gufatirwamwo ibidandazwa vya magendu bivuye hanze. Abategetsi bose kuva kuri buramatari w'intara, ba musitanteri n'abajejwe igipolisi bazoca babogozwa mu mabanga yabo bakongera bagapfungwa. Idonido na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda. Mu mezi 6 aheze ikigo cy'igihugu kijeje kwegeranya amakore n'amatagisi Robert cemeza ko cafashe ibidandazwa byinshi vya magendo haba hagati mu gisagara ca Bujumbura canke ku mipaka Uburundi buhana n'ibindi bihugu nka Republika ya Demokarasi ya Kongo na Tanzania. Byari bigizwe ahanini n'ibitenge hamwe n'inzoga. Mu birori vyo guhimbaza umunsi wahariwe umutangakori wahimbarijwe mu ntara ya Ngozi kuri uyu wa kane, umuyobozi mukuru w'ico kigo Odas Niyonzima yemeje ko kimaze kugaruza mu kigega ca leta muri ubwo buryo amafaranga arenga miliyoni 500 y'amarundi mu kiringo c'umwaka. Aho ni umukuru w'igihugu afatira mu kugabisha abategetsi bakingira ikibaba canke bakisuka mu rudandazwa rw'amagendo ku bidandazwa biba bivuye hanze y'igihugu.
Perezida Evariste Ndayishimiye yatangaje ko ubujejwe intwaro mu nzego zose n'igipolisi azosubira gufatirwa muri urwo rudandazwa azohanwa bimwe vy'akarorero. Turiko turashiraho imigwi ijejwe kugwanya fraude, kugwanya urudaraza rwo mu kinywabi. Intara tuzorinda kurungikamwo umugwi uvuye inyuma y'intara uje kurereka, hanyuma tugafata urudaraza rwo mu kinywabi muri iyo ntara, baze bamenye ko buri amatara asezeye. Komiseri w'igipolisi azoba asezeye, abatwara iperereza bazoba basezeye. Tuzobajana no mu bucamanza kugira abahanwe kuko bazoba bakingira ikibaba abakora urudaraza ruciye mu kinywabi. Haco rero muzoba mukitumariye. Muri ivyo birori Perezida Ndayishimiye yahamagariye abagwizatunga bari bavyitavye kongereza ivyo bashora mu makungu kugira ngo amafaranga y'agaciro yiyongere. Mwese abagwizatunga uko muri ngaha nta numwe aransaba umubonano ntambwira ati ni mu amadolari. Nanje ikibazo ndakibasubiriza mu nkoko nkababwira nti wazanye angahe ngo nguhemwo. Murumva yuko uno munsi rero turafise ikibazo dutegereza gutorera inyishu. Amafaranga y'agaciro ni inkoramutima ku butunzi bw'igihugu nk'uko abo bagwizatunga babishikirije. Yamara haraheze iminsi itari mike hibonekeza ubukene budasanzwe bw'amadolari. Umwe muri bo yabwiye Ijwi ry'Amerika ko aheruka kurondera aho yogurira ibihumbi 25 by'amadolari y'Amerika kugira ngo aje kurangura isima hanze y'igihugu, ariko ko yayabuze i Bujumbura. Ijwi ry'Amerika ryabajije umuhinga yigenga mu by'ubutunzi Faustin Ndikumana atwara ishyirahamwe Parsem rikorera i Bujumbura icokorwa kugira ngo ubwo bukene buhere. Amadovize ni atuma umuntu agurira ibintu hanze adashobora guhingurira mu gihugu, imiti, amamodokari, amaordinatere, igitoro, kubaka amabarabara, kubaka ingomero. Igituma yashobora kuba yaragabanutse ubanza kuraba iyavo bwa mbere hoho amadovize akaza kuva mu vy'umuntu ashorera hanze, kabara nyine agira ati tuka ku mwimbu. Ibijanye n'amabuye y'agaciro navyo canke ubutare, urabona ingene bakunda kuvuga yuko amafaranga yabo kumbura ataboneka, ingene yinjira mu gihugu usanga harimo n'ibiturire vyinshi. Harashobora kuza nk'imfashanyo, cooperation, ayo nayo murazi ko yagabanutse cane. Urabona uravye Burundi amikoro bufise ntibufise ubushobozi bwo kwaka n'ingurane zikomakomeye mu bihugu canke mu mabanki akomeye. Naco gituma rero amafaranga agaciro mu Burundi aguma ari make. Woshaka rero kuyaduza yofatira kuri aho ava akahongereza, ntako nta bundi nta yindi nzira mbona vyofata. Kubw'uwo muhinga kugwanya urudandazwa rw'amagendo n'urugamba rutoroshe kuko rusigaye rukingirwa ikibaba n'inzego nyinshi. Haize umunsi umwe Perezida Ndayishimiye atangujwe urugamba, haciye yafatirwa kuri uyu wa gatanu ku kivuko ca Bujumbura ibidandazwa bitari bike vy'amagendo bigizwe n'amacupa arenga 200 y'imivinyu, impuzu, amabuye y'agaciro n'ibindi. Ikigo kijeje gutoza amakore n'amatagisi Obert cavuze ko ivyo bidandazwa vyari mu bwato burimo isima. Isuzumwa rya Obert ryerekanye ko isima yonyene ariyo yari yarisha amakori n'amatagisi ivuye muri Zambia na Tanzania. Pierre Claver Nkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika. Mu gihugu cy'u Rwanda naho abanyagihugu bo mu micungararo itandukanye babifashijwemo n'inzego z'ibanze bazindukiye mu gikorwa cyo gushira abanyagihugu mu byiciro by'ubudehe bishasha. Eric Bagirubusa yabikurikiranye. Mubyumve neza, ni mu muturage icyiciro kimukwiriye, mubona n'ubushobozi bwe, mubona n'imbaraga ze. Bwana Michel niyo mufasha umukuru w'umudugudu wa Bwiza mu kagari ka Kimisagara mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali, aratanga amabwiriza ku baturage ayobora bibutsa uko bagomba kwitwara mu gikorwa cyo gushyira abagenzi babo mu byiciro by'ubudehe bishya. Ni gahunda yatangiye hose mu gihugu, aho abaturage bagomba guhurira mu midugudu, buri umwe agahaguruka akajya imbere ya bagenzi be bakurikije uko bamuzi, bakamugenera icyiciro cy'ubudehe gishya. Mureke twumvara abantu badukire mu ncamake y'ubuzima bw'umuntu, nta kazi agira, abamuzi yahawe n'umubyeyi we. Ni ibyiciro ubutegetsi bw'u Rwanda buvuga ko bigamije gushingirwaho igenamigambi ry'iterambere ry'igihugu n'abagituye. Ku munsi wa mbere Ijwi ry'Amerika yageze mu karere ka Nyarugenge gushyira abaturage mu byiciro byabaye mu bwisanzure busesuye kandi mu mutuzo ntawe uniganwa ijambo. Ibyiciro by'ubudehe biriho ubu birarangwa n'inyuguti kuva kuri A kugera kuri E, bitandukanye n'ibyiciro bine birangiye byarangwaga n'imibare. Ababarizwa mu cyiciro A na B n'abaturage bashobora kwifasha no gufasha abandi. Abo bashobora kwinjiza amafaranga hagati y'ibihumbi 65 n'ibihumbi
$600 kuzamura ku kwezi. Ni mu gihe ababarizwa mu cyiciro ebo bari mu bafashwa kuko bashobora no kuba bari hejuru y'imyaka 65 y'amavuko, barwaye indwara zidakira cyangwa bafite ubumuga bukabije kandi nta kindi cyabarengera. Aho abaturage batishimiraga ibyiciro babaga bashyizwemo na bagenzi babo bitewe no kubibeshyaho, byabaga ngombwa ko uwo bibayeho yivugira. Constantine Kimanizanye ari mu kigero cy'imyaka 20, yemera ko yabyaye imburagihe atangira kurerana nawe ari umwana. Bari bamukize mu cyiciro cya ca kibarizwamo abakene bafite n'ubushobozi bwo gukora bakibeshaho. Yahise yakijamba inteko y'abaturage maze abwira umukuru w'umudugudu ko bamwibeshyeho, ashaka kubarizwa mu cyiciro da cy'abakennye cyane. Na mama ahari ntago namubwira ati mfite ikibazo runaka gikemure kuko nawe n'uwo gufashwa, sinibaza ukuntu bafashe kandi banzi ndi umuturage wabo mamaze igihe bakifata bakanca mu cyiciro cya njyewe icyiciro nakwisabira bitewe n'ubushobozi mfite nuko niyizi nuko meze, nasaba icyiciro cya da kuko nawe ufite undengera ninjye wimenye. Naho abaturage babaga bataziranye cyane, byasabaga ko byibura haboneka uwabazi uwatanze amakuru agishidikanywaho ari nayo ashingirwaho mu kugena ibyiciro by'ubudehe bishya. Hari igihe hano usanga abantu duteye tutasobanukiwe ubuzima bw'umuntu. Rero nkanjye umuzi rwose ndumva da ayikwiriye, ahubwo agize amahirwe akayisohokamo yazayisohokamo agatanga ikindi cyiciro, ariko ubu kuri iyi saha numva mwamuhada. Uko byateguwe ari nako amategeko abiteganya, umuturage bashyira mu cyiciro cy'ubudehe gishya ntanyurwe afite iminsi 2 yo kugana ubuyobozi bw'akagari abarizwamo akabibwira ababishinzwe. Ariko hari aho bitasabaga ko bategereza kugera mu tugari kandi inteko itora yari hibereye. Nibyo bwana niyo mufasha umukuru w'umudugudu wa Bwiza yibutsaga abaturage. Umuturage wese utanyuzwe n'icyiciro inteko y'abaturage yatanze, igisabwa n'amategeko nuko umuturage ajurira mu minsi 2 nyuma y'ibi bintu tumaze kubikora. Ariko dushingiye ko abaturage bose bisabiye kugira ngo aze imbere y'abaturage avuga imibereho ya buri munsi, twemeye ko umuturage mwe mu mudugudu atari wowe wagenda afite ingingimira. Reka rero tumufashe nk'abaturage nk'inteko y'abaturage. Aba bana nawe mwisibo mudufashe tumugenera icyiciro nk'uko twageneye abandi baturage bose kandi nk'uko abaturage bose bishimye. Bwana Vedaste Ngirinshuti w'imyaka 52 yishimira icyiciro cya ca abaturage bamushyizemo, bakavuga ko kuri iyi nshuro byakozwe mu mucyo. Biratandukanye cyane kuko hari abantu benshi baga mu byiciro bidakwiye ubushobozi bwabo, ariko ubu ngubu abantu bashyirwa mu byiciro bikwiye ubushobozi bwabo. Numva rero ibintu byo kwishimira, kera watangaga amakuru akagira ahandi ajya bakayahindura bakaguha ibyo utavuze, ariko noneho ibintu byabaye direct ku buryo ibyo wavuze kandi byemejwe n'abaturage ari byo bigiye kugenderwaho. Madame Nyasiyene Nyirarukundo, umunyamabanga wa leta ushinzwe imibereho myiza y'abaturage muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, asaba abaturage gutanga amakuru y'ukuri muri iki gikorwa, akavuga ko uwabeshya bigambiriye bishobora no kumugiraho ingaruka. Uzabeshya bigendereye ashaka kuyobya igenamigambi ry'igihugu n'iry'abaturage muri rusange, nabo bishobora kumugiraho ingaruka. Bikwiye rero gukorwa mu buryo bwiza bushoboka, ibyiciro bizashingira ku byo umuntu afite uyu munsi bishobora no kubyazwa umusaruro bikaba byamugirira umumaro. Uwabihisha rero noneho n'uwajya kumufasha ngo abibyaze umusaruro yavuga ati wowe ntabyo ufite, ubwo ibyawe n'ibindi. Kugeza ubu ibyiciro by'ubudehe bishya birareba abanyarwanda babarirwa muri miliyoni 13 z'abenegihugu. Mu byiciro birangiye hakunze kumvikana abatari bake babyijujutiraga ko byakozwe mu buriganya, maze bituma bamwe bavutswa uburenganzira bwo kubona serivisi z'ubuvuzi, izo kurihira abana amashuri n'izindi. Byitezwe ko gushyira abaturage mu byiciro bizarangirana na tariki 6 z'uku kwezi kwa 12. Bagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali. Ubu naho twerekeze mu misozi miremire ya Minembwe iri mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahavugwa inzara. Abanyagihugu bavuganye na mugenzi wacu Vedaste Ngabo yabagendeye basiguye ko ikigoyi kibugarije bagitewe ahanini n'intambara ivugwa mu karere babamo. Abatuye mu misozi miremire ya Minembwe basobanura ko barajwe inshinga n'ikibazo cy'inzara, kuko ari imwe mu miryango y'uburara kenshi abana n'abasaza bakaba bamaze kugwara bwaki kuko batabona ibifungurwa cyangwa amata, aho bari basanzwe bahinga ntibakiyagera kubera intambara ibera muri ako karere ikogwa n'imitwe yitwaje ibigwanisho ya Mayimayi na Redi Tabara, umutwe w'inyeshamba z'abarundi. Semoro Karaha n'umwe mu batware b'akarere ka Minembwe arasobanura ko iki kibazo giteye. Muzi kuko hari impunzi zavuye mu Mibunda, izindi zavuye mu Kamombo, izindi zavuye Inkengero zose za Rugezi, Amarango yose za Kabingo, za Gakenke, za Karongi, za Karingi, abantu bose birunze hariya hamwe za Gahwera. Abo bantu bose bagize inzara, abantu ntibabifite imirima yabo ntibagihinga, kandi kuvuga ngo abantu bose bahahe bohahisha iki? Abantu baranyazwe, nta bintu bafite, aho bategeraga mu masoko hose harapfuye, n'abasirikari nabo
n'ibyo twahinze nabo bari mu kugenda babyiba babizora mu mirima. Aha mu Minembwe harabarurwa imiryango irenga 5,000 yugarijwe n'ikibazo cy'inzara nk'uko bitangazwa n'ubuyobozi bwa komine ya Minembwe. Ubuyobozi bwa societe civile bufatikanyije n'ubuyobozi bukuru bw'ibitaro bya Minembwe buhamya yuko hari abana bamaze kubwara bwaki biturutse kuri iki kibazo cy'imirire mibi. Ruvuza ngo Masenkade ni umuyobozi wa societe civile muri ako karere. Tumaze imyaka igera hafi 3 turi mu ntambara, nta muntu uhinga, nta worora, nta ucuruza, nta ugira icyo akora, nta mfashanyo turonga. Ubwo rero murumva ko inzara itareka kuza mu baturage. Inzara ni nyinshi. Ikibazo cy'imirire mibi cyaragaragaye mu bana n'abantu batangiye kugira imyaka ikuze, ku buryo hari abana bapfuye bishwe n'indwara zifatira ku mirire mibi, ibyo twita iwacu bwaki cyangwa se ubworo, niko abasaza bakunze kubivuga. Abana barapfuye, njye ubwanje narababonye aho abana bapfuye bicwa n'imirire mibi no kutagira intungamubiri mu buzima bwabo, narababonye. Ubu hari abasaza byahitanye, abakecuru byahitanye, abandi nabo bararembye. Iyo ugiye ku bitaro ufata imibare irenga abantu 400 bamaze kumenyekana ku bitaro, ariko si ukuvuga ngo bose barahageze. Abo ni kakana karembye noneho bakakajana ku bitaro bibaza ko ari indi ndwara, bagasanga ni imirire mibi. Abo nabo bamaze kugaragara, ariko abataragaragara nibo benshi kuko ntabwo bihutira kugera kwa muganga bose. Rushemeza Felix avuga yuko kuba bugarijwe n'inzara bafite n'ikibazo cy'uko n'ibiciro by'ibiribwa bigera mu Minembwe byikubye inshuro 5 bitewe n'ikibazo cy'imihanda mibi. Ubwo ibintu byose birahenze, biragoye ku mpunzi mu buryo bamwe bakinga bakaryama badafite icyo bafungura, kuko biragoye kuko resources zabo nyine zari inka, bageza bagenda bakagurisha inka bagahaha igihe kimwe runaka, ariko ubu ngubu rero ntabyo bafite, nta matungo, babayeho mu buzima bugoye. Umuyobozi wa komine ya Minembwe Gadi Mukiza avuga ko iki kibazo cy'inzara bakigejeje ku ishiramwe rishinzwe ibiribwa ku isi rya PAM, birababwira yuko hari ibifungurwa byo guha abaturage bo mu Minembwe, ariko babuze aho babinyuza kubera ibarabara ryapfuye. Twagerageje kuvugisha amashyirahamwe ashinzwe gutanga ibiribwa ku bantu bari mu kaga, ntibyadukundira. Utundi turere twugarijwe n'inzara ni Bijombo, Gipupu, Mikenke nk'uko bitangazwa n'amashyirahamwe yigenga akorera muri utwo turere. Vedaste Ngabo ku bw'Radiyo ya Amerika, ubiro Mutara Kivuye. Mu kanya turava duhana gahindukira, ariko imbere guhana gahindukira reka abakunzi b'imikino na sport umugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda banza tubwire ibitegekanijwe muri ico gisata mu gihugu cy'u Rwanda muri no weekend. Uyu munsi kuwa gatanu nibwo shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda yatangiye. Kuri gahunda hari hateganyijwe imikino 6, indi mikino 2 irasubikwa kubera ko amakipe 2 APR FC na AS Kigali arimo guhatana ku rwego rwa Afurika. Ikipe ya Gorilla FC iherutse kuzamuka ivuye mu cyiciro cya 2 yahawe ikaze mu cyiciro cya mbere izimanirwa na Marine FC ibitego 2-0 kuri Stade Umuganda i Rubavu. Indi kipe izamutse vuba ariko ikaba yashoboye kwihagararaho ni Rutsiro FC yanganyije na Rayon Sport igitego 1-1. Uyu mukino nawe wabereye kuri Stade Umuganda. Kuri Stade Muhanga ikipe ya AS Muhanga yanganyije na Etincelle FC igitego 1-1. Espoir FC yanganyije na Bugesera FC ubusa ku busa kuri Stade Kamarampaka i Rusizi. Kiyovu Sport yasuzuguye Mukura Victory Sport yitsindira kuri Stade Huye ibitego 3-1. Sunrise yari yakiriye Gasogi United kuri Stade Golgota i Nyagatare. Mbere y'uyu mukino abafana ba Sunrise bari bakomeje kwidoga bavuga ko bagomba gutsinda Gasogi ibitego 3. Ngewe icyo mbwiye abanyarwanda bakunda Sunrise abari mu Rwanda abari hanze y'u Rwanda, ibitego ni 3. Gasogi nta bushobozi ifite bwo gukura amanota 3 hano, nabo barabizi. Ubushize uko byagenze baciye mu kwa, ariko baro yagarutse mu kibuga. Baze tuyikine ndepoze, baze bagere Golgota no kubamba. Ibyifuzo by'abafana byaje kuburizwamo kuko Gasogi United ariyo yatsinze Sunrise ibitego 3-1. Tukiri mu mupira w'amaguru, ejo kuwa gatandatu ikipe ya APR FC yo mu Rwanda izahura na Gor Mahia yo muri Kenya mu mukino wo kwishyura mu majonjora y'ibanze mu guhatanira igikombe cya Afurika cy'amakipe yabaye ya mbere iwayo. Uyu mukino uzabera ku kibuga cya Nyayo, ukazatangira isaa 10 ku isaha y'i Nairobi, no kuvuga isaa 9 ku isaha y'i Kigali. Mu mukino ubanza wari wabereye kuri stade ya Kigali i Nyamirambo kuwa gatandatu w'icyumweru gishize, ikipe ya APR FC yari yatsinze Gor Mahia ibitego 2-1. Ikipe izasezerera indi hagati ya APR FC na Gor Mahia mu cyiciro gikurikiraho izahura n'izarokoka hagati ya CR Belouizdad yo muri Algeria na Al Nassr yo muri Libya. Naho mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika, ikipe ya AS Kigali ihagarariye u Rwanda ejo bundi ku cyumweru izahura na Orapa United yo muri Botswana. Uyu uzaba ari umukino wo kwishyura kuko mu mukino ubanza wari wabereye i Gaborone muri Botswana, ikipe ya Orapa United yari yatsinze AS Kigali ibitego 2-1. Hagati ya Orapa United na AS Kigali izakuramo indi izahita ihura na KCCA yo muri Uganda.
yari Claude Munyandinda i Kigali. Akaba ari nonga duce dusozerera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya. Dushimire abagize uruhara bose ngo ategurwe yongera abashikire. Kuri mikro mwari kumwe na Joy Diane na Nini Nahazwe. Amajwi y'ibiganiro vyari bihagarikiwe na Edir Rwema, yashizwe hamwe na Fatuma Alimasi Kalala. Twemi kw'izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza kwandanya mururanirwa mu byo muri